vuga mvugisha vuga vuga mvugisha thank you vuga ndabumve nshuti vuga vuga mvugisha oh no 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 vuga vuga mvugisha vuga 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 oh vuga vuga mvugisha no 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 vuga vuga mvugisha vuga ndabumve nshuti vuga vuga mvugisha you sound good vuga vuga mvugisha duza amajwi no 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 vuga vuga mvugisha vuga vuga mvugisha wikomera amashi mbega baba ariho bakikubona canke batari bakuzi ubibwira ukidondora amazina nitwa Ndabanize Andre mugabo akazina kubusa nini Andi Mwaka nkaba ndi mu directeur général wa Kuza Music. Kuza Music ni studio de production yabaye financé na ambassade de France donc turakora indirimbo audio gusa nkaba ndi umuririmbyi nkaba na père de famille de 3 enfants. Andi Mwaga ko karirimbo mutwakirije ko mu gutangura ikiganiro kitwa ngwiki karamenyekanye cyane. Ego ni parmi indirimbo nkunda cyane ifise message iri deep kuri jewe. Indirimbo yitwa Mvugisha hari kuri YouTube ni indirimbo nanditse vraiment iri ifise histoire nyene y'umuntu y'umugenzi twarahuye arambwira iyo histoire ndavuga okay reka ngira akantu ndayiririmbe bashiramwe ama instruments donc ça donne quelque chose et nanje ndiko ndayiririmba mba numva nyene ndifise amateka menshi naho yacagaguye tudondorere ahantu wagiye ibihugu maze kujamo amahiganwa waragiyemo. Naragize tournée n'umuhisi w'umuvandimwe yitwa Ivan Buravan muri Prix Découverte RFI twarazungurutse ibihugu bitari bike byo muri Afrika. Waragiye muri Prix Découverte RFI? Oui. Amashi ijambo ibihangange Ndetse turatourna après twaragize concert i Paris au France. Mais récemment, en 2024, j'ai chance yo participer au festival zibiri zikomeye muri Europe imwe yo muri Allemagne nabaye sponsorisé na ONG yitwa SZ ni yindi yo muri Belgique yitwa Sphinx daraba ni nama festival manini kandi ndibaza ko vuba cyane tuzosubirayo. Ngene abantu nk'aba abartiste mu bisanzwe baraca bugufi cyane baraca ku masonga kandi base ibintu bikomeye. Vuga vuga mvugisha vuga vuga mvugisha ndabumve nshuti vuga vuga mvugisha no 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 vuga vuga mvugisha. Ego murakoze cyane. Ego Joyeux Noël. Ego na bonne année kuri mwese muri ko muraturaba hariya. Merci beaucoup. Ego hama turi mu kiganiro teramo kuva na kera narindi abajyango inshuti barateramo. Rero nkuko tuvuze kuri televiziyo hajya ntangabo zitagira umutware imbere yuko tubandanye ikiganiro reka dusabe umuyobozi wa televiziyo aze yakira abashitsi bari hano.
kaze muyobozi wa televiziyo y'u Burundi. Banyakubahwa batumire bahire, reka kugira ngo simpave nihenda ngire ko mbanze ndabaramutse nongera ndabaha n'ikaze aha muri televiziyo y'u Burundi ariyo televiziyo yanyu, nongere ndamutse kandi n'abariko baradukurikirana kumbonesha kure y'u Burundi. Nkuko abampaye ijambo babivuze, turateramye kandi si ubwa mbere duteramye. Murabizi ko mu bihe nk'ibi tuba turiko turasozera umwaka twama dutunganya, tumaze igihe dutunganya ikiganiro nk'iki aho duterama ariko tugateramira ku ijambo. Nkuko mubizi kuva na kera iyo abantu bateramye baba bafise ico bariko baraganirako. Nuno munsi rero ntiduteramye ngo duterame uko nyene, turafise ico turiko turaganirako. Sinza kubivuga byose kuko ndabivuze ngo hava muca mugira muti ikiganiro kiraheze mukaca mugenda, ariko muri make ahanini tuza gushimikira ku civugo kigira kiti impinduka mu muryango soko y'iterambere rirama. Ntabyo nsigura rero kuko ngo hava muca mugira muti yabivuze byose, ariko nkuko mubizi iyo urugo rutunganijwe neza igihugu kiraheza kigatera imbere. Ndabipfurije rero ikaze nituze aha mu kigo ca televiziyo y'igihugu. Umwanya wose muza kuhamara, muze kumva ko muri wanyu kanatsinda ni wanyu. Murakoze. Nkuko mwavyumvise icivugo ni impinduka mu muryango soko y'iterambere rirama. Hariko akantu rirama, iterambere rirama. Ego no kuvuga yuko turafise abahinga benshi baza kudufasha gutahura ico civugo. Turafise abantu batandukanye baza kudushingira intahe yingene iyo mpinduka iba nici dushikanako. Ego nade reka tubahagarikiye kiganiro tugiye ko nk'umujyi w'igisahira, reka ca tubananiriza ngaho mugeze. Twagomba wahagarika ikiganiro akaba ari ngaha umushinga ntahe nk'umugabo Jean Claude Ndenzako Karegwa agasaba, akaba ari n'umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu. Ciye ngira ko mbere kuri iki civugo twafashe muri kino kiganiro aho twagize duti impinduka mu muryango soko y'iterambere rirama. Muri yambona kazoza mubona twoyishika ko hatabaye impinduka mu miryango yacu by'ukuri, umusigurira abantu isano iri hagati iyo mpinduka mu miryango n'iterambere rirama. Urakoze kumpa ijambo. Reka ndamutse abagenzi banje dusangiye ikiganiro ko twese turabatumire, turangana ngaha ngira ngo no gusoma tuja gusoma twese cyo kimwe atawucura uwundi. Ku bwanje rero reka mvuge nka Karegwa Ndenzako, simvuge nk'umujenama w'umukuru w'igihugu ajejwe igisata c'imico kama n'ivya politike. Ndabivuge nk'umuntu azirikana umuryango icarico kandi nawe nyene afise umuryango aramutswa. Ku bwanje kugira ngo dushike kumbona kazoza y'igihugu cifashe kandi giteye imbere, impinduka mu muryango nuvuga ko ari karahara mu ruganda ntibacura. Ubwa mbere ho tuvuze umuryango ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riravuga ko ari wo mushinge n'ishingiro ry'ubuzima bw'igihugu, kuko uwo muryango wubakwa n'abantu babiri, umugabo n'umugore, uravukamwo abana. Abo bana bari mu muryango wagutse, barafise ikibano. Igihugu cyose hajya n'umuryango, n'igihugu n'umuryango, ni ihuriro ry'imiryango turashobora kucita umuryango.
guhinduka rero mu vyiyumviro, guhinduka mu mvugo, guhinduka mu ngiro mu bagize umuryango, nuvuga ko ariyo nzira niyo ntango niwo mushinge n'iryo shingiro yo gukora imigambi ituma igihugu gishika ku iterambere rirama. Tuvuze iterambere rirama abantu baje baravyumva neza, no kuvuga ko ari ukubakira ku mushinga ukomeye, kuko iterambere rirama ni iterambere bwa mbere hoho ridakumira, atanumwe asigara inyuma kandi atani gisata gisigara inyuma. Ibisata vyose bitegerezwa guhabwa ikibanza kandi abantu bose mu gihugu bategerezwa kugira ico bakora. Sinovuga byinshi ngira ngo ndaja kuronka umwanya wo kwinjira mu idonido, mugabo abarundi bazirikane yuko mu muryango bategerezwa kuba impinduka kugira ngo habe iterambere rirama, bahindure uko bakora, bahindure jeho no bita guhindukira, kuko sinovuga ngo abarundi bahinduke babe abandi barundeka. Abarundi ahubwo bategerezwa guhindukira basubire kuba abarundi nyabarundi koko, uko abarundi bakira abarundi nyabarundi ntaco basaba ntaco basabiriza, cyari igihugu cifashe c'abagabo bigaba bakigaburira, abarundi bakabona yuko ibintu byose yega twarageze igihe ibi byose turondera hanze, ahubwo abo hanze ari baje kubiturondera ko uyu munsi rero dutegerezwa guhindukira tugagaruka kuri ka karanga n'akaranga mutima, kuri rya soko ry'Uburundi bwa kera, Burundi kikiri igihugu nyagihugu. Nukuvuga ko tuza guhindukira tugasubira kucubaka, hanyuma rero tugaheza tugatera imbere. Kambe ndageza ngaha, murakoze. Terambere mu Burundi cyaduhaye ikiyago, cyaduhaye imigambi, riduhitera mbere. Ubu ho twimirije kuri mbana kazoza, yewe mbana kazoza. Ntukomere kwibanga, ntukomere kwibanga, nakazoza mukomere. Imurabi ibiyago niho muzotera imbere, urwaruka rugakomera. Terama. kandi nade iyo tuko turavuga impinduka ego twashimikiye ku miryango, mugabo hariho n'abantu bahindutse ku giti cabo bakagira intambwe. Hariho abahora bari mu bintu bigoye bagahinduka ku giti cabo, nabone bakaba bariko barakora kugira ngo dushikire rya terambere rirama. Nade ngira turafise ingo ngaha zubatse zifise intahe tuzushingira intahe. Nivyo hariho ingo bivanye n'ubuzima bagiye baracamwo, bashobora kuza bakadushingira intahe aho bari n'ibintu kuntu bagiye barahinduka naho bageze ubu. Salvatori ry'ikirundi bibona imana Salvatori. Ego turiko turaterama muri televiziyo y'igihugu, turiko duteramira ku civugo c'impinduka mu muryango soko giterambere rirama, kandi ivyo warabiciyemo urabizi. Twashaka rero usangiza intahe yawe abo duteramanye ngaha, aho mwavuye, inyigisho mwaronse naho mushitse. Twabibona imana Salvatore nkabamba mu ntara ya Gitega muri komine Giheta umutumba Muremera. Je ntahe yanje uwo musheri wanje nari namukunze. Terama. Umusheri wanje namutoye ari inkumi nanje ndi umusore. Mu nyuma twibanira neza. Hama turavyara umwana wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane oya na barabo. Mbona biranyankiye ubuzima bwanje bwose burase ndakena. Champitamwo kumuhenda nti ndagiye gupagasa, nzoza ndakuzanira ivyangombwa, urabona ubukene buraturembeje. Kandi aho nagenda rimwe mvuga nti nzogaruka, ariko maze gushikayo siko byagenze. Mu ntara ya Makamba ndagenda shitseho ndicarira umwaka umwe, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, atanu umwazi iyondi, ubu ntazi iyondi. Nta nikete na rimwe, nta numwe yarazi, bose bari bazi ko napfuye. Niho rero mu nyuma naza mbona umuntu w'iwacu, nk'uko uza kurima ahantu ukacubona umuntu w'iwanyu ugakanguka ati ukazabumva ngo wewe ndakumenye uri wo kwa naka. Hanyuma nandi cyane mubaye wewe uri wo kwande nawe umbajije gutyo.
ngo nduwo kwa naka dusanga umuntu tubana muhira acambarira inkuru zuyu ati yamara gasha ibintu wakoze muhira si vyiza abana barangaye umugore wawe yaragwaye mu mutwe ntagefise n'icefo na ruguru nukuri gerageza uduge uze kumuraba niho rero byashika ndiyumvira babimbariye mari iminsi 3 ntarya nukuri nkarya bikanka yuko mira ndavuga nti mana je naho nzoduga abashinga ntahe baho bazonkubita kuko ivyo nakoze na shetani ntivyisivye yanyoheje basha je ndazi ndagowe ncandaduga maze gushika imuhira nduze ntarashika muhira nkumva abantu bavuga ati yo emwe wa mugabo wa wundi adakomeye mu mutwe nguwo araduze kandi baragora bamukubise mpaka ndashika ni muhira shitse muhira sanga uyu byukuri ahantu haryamye n'ahantu ninge nameze ndavuga nti ntaco nkize gukiza yari yambaye impuzu mbi yambaye ya anuka gizente sinzi nukuri ndavuga nti yamara ubuzima bwiwe bwaramaze guhwera yamara wakacaguma mbarira ngo ndakize guko ndakubonye hiweza umuntu ariko arambara yuko akize nkajorerwa apfa kumbona cyambara ngo sheri nguraje ndaje ngo nari nzi ko asubiyeyo mbo mu nyuma niho nacangenda ndarunguruka kumuraba za mpuzu nasiga yambaye mbi yameshe yiyoze ameze kuza kuraba hahandi yahora arara byose yabikubuye sinzi yo yabitaye yafashe aho nza kurya mu rubavu nza kuryamamwo agakwemo yarakuye muri mera nk'abandi yashashe ku rubavu nza kuryamamwo ariko akaguma iryo joro ryose amurika ngo hinge ndabe ko ari wewe buraca turatwiterera inkuru mpaka abandi biwacu baraza bakandi baca batangara ati saru yaraye kwa wa mugore wiwe hahandi wa mugore yarahateguye mbo niho byaje ngaho ndaja ngaho jewe iyo nari navuye sindababesha narifite undi mugore nari namuhenze nzomara iminsi 3 nice nisubirirayo ariko mbonye uyu n'amajambo yambarira nkavuga ntuyu muntu ivyo byose ni jewe namwishe no muguma hambavu yokiya abandi bose baragerageje akaja mu mwonga ngo akabyamayo akagendaho abaganga bakavura bikanka abatemera patiri bose baraje gusengera muhiri wanje biranka ariko akaguma nkwengera kwa mbonye antwengera ngiye nko kwibarabara kaca sangayo yabaza abantu ngo ntagwanje mwombonera apana wabandi yavuga ati ntagwanje mwombonera bakacamubwira ati ngurya nukuri nguyu ntashaka kuca azoroka yaca yicira nkajya nanjye nkacamba hasi nkaza kumuhamagara ngo shasheri ngo tuze gusanga akajya gacupa ariko barasomye na jewe ndaba ngaho turicanga ariko nkaguma nganya none kayemwe jewe nzobaho gute je Salvatore naho mbona ariko barandemesha je simbona ingire nzobaho ndiko ndatembera nza numva umuntu ambariye ngo erega hewe ngo rewe baragushize mu mugambi wamera nk'abandi ntemera nk'abandi nibiki ngo n'umugambi w'igihugu gwaje gufasha ngo abakene ngo hindura ingendo cyanda twenga ndeguka ngo tugoma tuguhe telefone akimba ngo telefone wonye umutima nagiye numva ngo pfu yagusa nza mbona asokoye telefone na charger ni carte sim ati yo carte sim harimo 72,000 ati cyo ndagusabye rero Salvatore umutima nanje ntewe mukama waje ntebe ntinkazo akibimbara ko nyene ntinkazoswa kuva mu ikomine yacu yagihetaye nuworaramwo terama yacambwira ati ubu nyane ufata ugenda ugure imbuto utere muri zigandimiro zawe nukuri narimbuye ibiharage ndimbura umuceri ndimbura ibiraya hamwe abantu baciye aho tuba baca batangwa kuva ngo heme ngo genda muri rwa rugo rwa wundi ngo bava ngo agwaye mu mutwe abandi nabo ngo reka ngo umugabo wiwe yaraje nanje aho ndi ntibwabundi ntubumbere no gukomesha nkore gusumvya uku ndumva yuko hamwe n'agakengerwa bahora mukengera kubera atantuze yarafise umusheri nawe acarafata bahora bamuha ibinini yanka kubimira ariko kuva ambonye nacenda mubya ubu wewe icerere kigumire ngaho amagogwa arize najyanyene we kuma ngaha gusa rero duramira iyi miti jewe bijya nzovyirabira aranyemerera
acatangwa kunywa imiti bandi bose yari yarabankiye nzamona aratanguye gutora mitende none heraba twamaze ubu nta ngorane nukuri turashimira Imana rukaguma kuba kasukubomora no gushinga rukaguma kasukubomora shinga rukaguma kuba kasukubomora no gushinga rukaguma Saru Urakoze cyane Ego Murase intahe ikomeye ikomeye cyane kandi amatwa dusumira sa umenga mufise imyonga yuzuye imiceri ego hamwe n'uwozana drone atoyifotora ngo ayiheze ego baraje inzu yubatse kijambere ego nivyo banyigishije ise plaque solaire n'ibindi byose ego abana baragarutse ugiye baciye biyizira bapfuye kumbona bamuta asigara wenyene mu nzu y'ikibomoke akazu twabamwo karakacyumba kamwe niko namusanzemwo abana bamaze kubona yuko nyina wiwe bimaze kwanka bose baramutaye muga mu nyuma bambonye je baciye bagaruka bose akoze cyane bisawa urashobora kuvuga ariko aravuga Nitwangwiki Kazina kanje manje kuramutsa bose bari ngaha mwizina ryawe rya Yesu Amaje nk'abayitwa kazina kanje abanitwa Karudia ntirabama jewe nagize ingorane nyinshi nagize ingorane nyinshi zimwe zitagira uko zingana mugaye Imana yagirandinda muri byose nta muntu natera ibuye nta n'umuntu nakubita gusa byari ibintu by'ingwara nyene zibisazi maze gutora ubwenge babimbwiye yuko nuko bunateye ubwenge ndumva yuko nokora ndumva yuko nokwiyagura tukayaga n'uyu nyene mushiri wanje nkuko abivuga nkumva yuko noshika kure nkasaba Imana data wa twese yanshikanye aha hantu yuko ubu tugeze mu bihe nyene vyuko tworonderera imiryango yacu twibarutse dufise abana bane abandi bane baritavye ama rero nkaba ndi ngaha nanje ubu uramerewe neza ku mutima ko Salvatore impande yawe ndumva ko merewe neza nyene ndumva ko merewe neza gose ko turi kumwe nta nakimwe umugore w'intwari umuhamashi Terama
nagiye ngiye mu gisagara nawubona ari njyane no kurondera akazi ari njyane no kurondera akazi kakaronka n'amafaranga ndaronka kakaronka n'amafaranga ndaronka arasubiye muhira ndakubwira abavyeyi iye muhira ndakubwira abavyeyi beyi banje nifuza kurongora beyi banje nifuza kurongora wihorere mwana umugore sikigoye ere mwana umugore sikigoye ukubomora n'ugushinga rukaguma ukubomora n'ugushinga mushikana muhira wamaranye imisi ranye imisi nyuma yaho ariko turatata nyuma yaho ariko turatata umugore aragenda cagenda bushe aragenda cagenda bushe byose byatumwa n'imyaka itageze byose byatumwa n'imyaka itageze nawe wa muhungu wifuza kurongora menye yuko imyaka yawe igeze menye yuko imyaka yawe igeze sukubomora n'ushinga rukaguma sukubomora n'ushinga rukaguma cyangwa bamukobwa murame mubahiriza impanuro z'abakuru mubahiriza impanuro z'abakuru abakuru baduhaca amategeko kuru baduhaca amategeko ukubomora n'ugushinga rukaguma 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 terama turahaye ikaze umuryango w'ibubanza Apollinaire n'umufasha wiwe karibu ego je ndabazi kubera nabatumiye ndabazi mwo kwidondora kugira abashitsi nabo babamenye Tijeni twasiniremera Apollinaire abamvuka mu ntara ya kera ya Bubanza komine ya kera ya Gihanga ubu isigaye yitwa komine Mpanda je muri kahise nari mfise ingorane z'ubuzima kumva zuko mu rugo tutavuga rumwe umwe wese yaronderera ukwiwe nta kintu umuntu yakora ahanuje rero byaraduhombeje cyane mu nyuma niho haza umugambi wa Eraga iyo Eraga yaratuzariniye inyigisho mu muryango haraba ihinduka sa unyane turashitse kunyigisha tubwira ibyabagoye mu muryango ibintu byatu abantu ngaha baze kumva iyo mwavuye ntiwiruke kunyigisha tubwire aho mwavuye mwari mufise ingorane zihe kuko ntizihanze mwebwe mwenyene mwe muri ngaha nka Apollinaire umufasha wanyu mugabo Apollinaire turamusanga ngaha aha turi muri studio turamusanga he mu Burundi bwose n'ahandi hose tubwire neza ingorane mwari mufise mu rugo kandi wumva mwarateye intambwe mu isanzure turi mu kiyago Terama nta wahuza n'ubundi vyumviro
agafaranga warakarondera ukagashira ku inyuma muri wa mufuko bitwa bajya inshuti kumva zuko atakiyago cari mu rugo. Rero ivyo bintu twarabibayemwo igihe kitari gito, ugasanga mbere wanashima n'ababanyi bama babahanuye kumva z'ukungene imibano iba igoye kuko muba mutumvikana. Rero twarahinduye ingendo. kuva mukibana niko byatanguye canke hariyo ikintu cabitumye? Hari ikintu cabitumye mu nyuma, nayo bwa mbere ho twari tubanye neza mu ntango tukiri muri vya sheri ishusho. Yego hama birahinduka. Mbere ko mubandanya mwompera kamiko mupfasoni. Yego mupfaso ni sawa? Ni sawa. Nawe wotugira akazina? Nitwa Nduwayezu Anne Marie. Nduwayezu Anne Marie. Anne Marie, wotubwira ivyo bihe ngene wabibayemo. Umupfasoni arakenera uburyo mu muryango. Kugira aje ku isoko arangura ibikorwa byose vya misi yose. Wewe ivyo bintu wabibayemo gute? Vyagukomerekeje gute? Ivyo bintu nyene byarankomerekeje kuko ico gihe byari bigoye cyane. Wacu usanga urumva arose amafaranga kaguha nyene ayo yiyumviriye ntupfe ntukire, kaca avuga ngo nawe urayafise nawe urayarondera. Urumva byaba ari bibazo. Yasumiye yaguhaye amahera makeya ukaca yasumisha ukabura ico yasumisha. Yego ashitse induru zikaca zivuga. Kaca zivuga ati je sinzene nagutegetse kusuma. Kandi atamahera bikwiranye n'ivyo yaguhaye amahera bikwiranye n'ivyo wasumye. Atamahera kwiye yaguhaye. Ama impinduka yagenze gute Apollinaire? Impinduka haraje umugambi w'ishirahamwe ryitwa Eraga riraduha inyigisho, riratubwira yuko umuntu mu buzima ashobora kurondera atiteze inze ku mugambi wa Pipe Mboniyo Ngana. Ico gihe izo nyigisho baziduhaye baratwereka yuko umuntu kugira atera imbere abanza guhera mu rugo iwe. Yego urugo rwahindutse gute? Nk'ibintu biboneka urugo rwarahindutse. Mu rugo ndubaka inzu ya Carama n'ubu niyo mbamwo. Ndarondera amata. Yego inzu muba mu Carama canke inzu nka ziya ziri mu Carama. Yego Terama none inzu ya Carama ugombye kuvuga zijya tuziza gaseke wina. Yego narayubase kweri. Mu rugo ndagura inka, urabibona n'umubiri ko tunwa amata ubu turayaronka, turorora tukarima, ndaronka agakonteri k'amatara, amazi ndayavoma muhira. Ivyo byose ndabishimira izo nyigisho zo mugambi baduhaye za Eraga. Yego neza cyane, ntibakwiye amashi. Jori jambo Terama ingo duterame kaze duterame meshikia iwe nyamwikima mu ruimbi muhorake yagasani gaja bagori bisabo bakadoera nk'akanabukizi kavumera mirire we rana muremesha ikiyago ntuhurana. Sinarinzi ko inzara iryana nabibonye ndenze impinga, nari mu ishamba ry'amanyinya rimwe ibikoko bicira mirire we rana muremesha ikiyago ntuhurana. Rana muremesha ikiyago ntuhurana. Rana muremesha kiyago nuwo kuyaga kirizo nkinzo niwe nabonye ntambara nkinzo niwe ndirimba umwe kiyaga risoma mbike mirire we rana muremesha ikiyago ntuhurana. Rana muremesha ikiyago ntuhurana. Ntumbero ya kino kiyago twavuze duti impinduka mu muryango soko giterambere riramo. Mwebwe mukamwa twari n'ubwo bushikiranganje buraba ivyo bintu. Mbere ubu twaturi muri uyu mugambi nimbona kazoza 2020 Burundi igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060. Mwebwe nk'abashinga amateka mwatowe impinduka mu muryango koko irashobora kuba isoko y'iterambere riramo.
abantu benshi nkumbure ntidukunda kubiraba mugabo usomye ibwirizwa shingiro neza harimwo mu ntango bavuga ko Burundi bwubakiye ku muryango umuryango nta muyobozi n'umwe burya ashobora kuwuvogera uburenganzira bw'irizwa shingiro n'andi mategeko yose amabwirizwa yarasizeho yuko bashobora kubikontorora kiretse kwinjira mu nzu y'umuntu muri urya muryango waze gutunganya ivyabo nuko umuryango bari bamaze kuha agaciro kadasanzwe mu gihugu cacu umuryango niho byose bihera rero urakuraraba neza umuryango ngahi wacu niryo tunga dufise gusumba ayandi matungo yose twogira ku buryo n'amahanga n'ibindi bihugu bitwa biya dushaka twamatiko turaririra ko biteye imbere ahubwo abafise ubwenge bipfuza yuko nabo bomera nk'iwacu ibihugu biriko biragwana intambara batanga amafaranga menshi kugira basubire kuza kurondoka kuko abantu babaheranye bubatse ibintu byinshi amafaranga amamodokari minara ama etage 50 100 mugabo bati none mu myaka 10 mu myaka 20 tuzobisigira abandi aha twararushe kugira abanyamahanga baze kubibamo iyo rero ufise abantu ubufise itunga rikwiye tugaruke rero mu umuryango muri ndobono kazoza Uburundi bwifashe 2040 ubundi buteye imbere 2060 uri kurayisoma neza ibijanye n'umuntu nivyo bahaye agaciro gakwiye kuko udafashe umuntu umwana ngo aje kwishure aronka amagara meza ubutunzi nkuko vyanditse mu mbono kazoza umuryango n'imiburibura amahera harwa ku muntu yewe yavuye kw'idolari majana 360 muri kino gihe nkuko biharura bivuga mbwa ntibarabiharura neza kuko bariko baragira cyo bitaro bazaje muri Nesbu tukagenda kw'idolari 200 nuko hariho byankenerwa byose byaharuwe kugira umuntu ashobora kuba afise ibyankenerwa vyose 2060 nuko Murundi yo baharurirwa ko afise idolari 4,500 ku mwaka ivyo navyo nivyo ku mwaka hari byankenerwa rero umuntu akenera none kugira tubishike ko mu gihugu bizoba byagenze gute igihugu dufise c'u Burundi kirimwo intara ukanokaza ku ma province ukava ku ma province ukagenda ku ma commune koja ku mazone ukaja ku mitumba ukagenda muri ubucimbiri kuza kuri za nyumba 10 iryo jambo nyumba 10 bamaze kuvuga bamaze kushira mu izina umuryango nyumba 10 ni nyumba n'inzu 10 nukuvuga ko bamaze kwinjira gushira hamwe iyo miryango yose nivyo bica bigira igihugu rero iyo umuryango wiyubatse neza niho ushobora kwiteza imbere sino kuvyo yavuze cane kubanza kubaka ugushira hamwe ukuganira no mu muryango rero nico gihugu gito mugabo ari umugisha kunda kubivuga nico gihugu gito dufise gifise umushefu yabisiguye gifise umushefu n'abantu bakigize muri ico gihugu rero mudagize planification mudafashe imigambi ngo muje hamwe muyiganire iterambere rirabaja kure rero iterambere isano riri hagati y'iterambere n'ingo ziratekanye ingo baticara ngo bapange iterambere vyo nagorana uravye mu mbono kazoza mu mapiriye yayo ko ari 5 mu objectif yayo ko ari 22 mu max ko ari 500 mengo na 23 biravuga cyane uruhara runini harimo ikintu kijanye nuko iterambere ryacu twatubyubakiye ikurgo imiryango iteye imbere igihugu gitera imbere terama terambere mu Burundi cyaduhaye ikiyago cyaduhaye imigambi riduhitera mbere ubuho twimirije kuri mbona kazoza yewe mbona kazoza ntukomere kwibanga mbona kazoza mukomere imurabi ibiyago niho muzotera imbere urwaruka rugakomera
bana ngo ntayandi nanyu yo ntayandi nanyu yatarayera bihaye ivyamaza ayinka we yo ngo ntayandi nanyu ntayandi nanyu yatarayinka bihaye ivyamaza ayinka we yo uyu musi ni mwiza turyoherwe bihaye ivyamaza onayinka yo uyu musi ni mwiza turyoherwe bihaye ivyamaza nayinka nagira mbanze nshimire radio televiziyo y'igihugu ku kiganiro ciza yateguye cy'imiryango kuko ibintu byose bipfira mu muryango canke bigakirira mu muryango. Hanyuma twibutsanye yuko umuryango ni institution canke sino rwego fondateur wayo ni Imana. Kuvuga niyo yashizeho umugabo n'umugore baba umuryango hama baravyara. Mugabo umuryango ufise amategeko kugenderako. Hariho umuyobozi mukuru n'umugabo. Hakaba n'umugore rero umufasha. N'abana iyo babonetse kuko hari igihe abantu bibaza yuko umuryango ari umugore n'umugabo n'abana ariko n'igihe abana batabonetse uguma ari umuryango. Rero ikintu ca mbere nagomba kuvuga nuko Imana yaravuze yuko umuryango izowuhezagira mugabo ifatiye ku bikorwa by'amaboko yabo. Kuvuga bagomba gukora. Hanyuma hari n'ijambo rivuga ngo guhuza umutima n'inama, kuja inama, kuganira. Iyo rero mu muryango atakiyago kibayeho hakabaho kunyegezanya, iryo terambere ntirishoboka. Aho kubiterambere mwana ashaka umuryango urashobora kuba ufise amafaranga menshi canke ubutunzi bwinshi mugabo ataterambere rihari mu rugo. Ivyo birabaho. Ugasanga umwe afise ibintu byinshi hanyuma ugasanga we warateye imbere mugabo ateye imbere ku giti ciwe abayeho neza ku giti ciwe ariko umuryango abasigaye nta terambere. Nimwe dukunda kubona aho usanga mu nzu imwe hashobora kwaduka ingwara zibiri zidasa zitutse ku kurya. Umugabo ugasanga agwaye guti tumwa no kurya inyama nyinshi, umugore n'abana bagwaye anemi kubera nta maraso bagira ntibaronka ibyo bafungura. Ugasanga urugo waruraba ukamenga rurahari mugabo ataterambere rigaragara ririmwo. Hanyuma icya kabiri nuko iterambere ry'igihugu ritangurira mu muryango. Ni ukuvuga umuryango uteye imbere w'iwanje wawe ugatera imbere n'uyu ugatera imbere yose igiye hamwe bicika iterambere ry'igihugu. Rero muri ico gihe rero nagomba kuvuga yuko ikintu cyitwa ikiyago mu muryango nico kintu gituma burya iterambere rigenda neza. Rero nkagomba yuko uko babivuze bura ko babafashije umuryango utari mu Imana nawone gutera imbere biragoye kuko nituma ya mitima yegerana rwa rukundo rw'umugore n'umugabo ruhaba. Hanyuma ntitwibagire yuko umuryango ufise umwansi yitwa Satani. Uwo nawe ni wa wundi aza hakwereka yuko ugomba gukora wenyine ugakora uko ushaka utamukeneye mutoje inama hakaba gusuzugurana hagati. Kandi mu bisanzwe burya hagati y'umugabo n'umugore ntakwiye gusuzugura uwundi burya bose nico kimwe. Umwe adafise uwundi na buzima bw'umugoro. Mu muryango habaho kwihangana. Kuko hariho igihe usanga umuntu atagira ingoga zo kugira ngo akore ave muri bwa bukene kubera n'uwo bari kumwe atamutera intege. Kubera n'uwo bari kumwe amusuzugura. Kubera hariho abagore bamwe canke abagabo batihanganira ubukene bwo mu rugo. Acabona ko ari ikosa ryanaka. Noneho gasanga na cacubahira umugabo arakeneye mu rugo ntacaronse kubera atararonka ivyo umugore byose ashaka. Ariko umugore mwiza ni wa wundi abona umugabo hari ibiriko biramugora akamuterera akavuga ati nubwo tubuze uyu munsi bugejo bizokunda. Ntugire ngo umutima uhagarare ngo canke ngo ubone ko atacuri kurakora mukagenda mugasanga burya umugabo atagira iteka mu rugo n'iterambere ntagiye uja kurondera. Ico kintu abantu bacumva. Hari igihe umuntu agira ingorane z'ubukene kuko ubukene butandukanye n'ububwa.
kuko ubukene ni ikintu kiza ntimpandukirwa ku muntu nta muntu n'umwe burya nta mwanze w'ivyiza abaho umugabo mu gihe atarabishikamwo arakwiye umuntu amushigikira akamutera intege akamuha ivyiyumviro akavuga ati nubwo bimeze gutya tuzoshika iyo turiko turaja mugabo bafataye amaboko Terama. Ndaburya hari n'umuhungu nyene abitwigisha burya arabitwigisha tukabona turabimenye kandi biradufashe neza ubu uyi nta nivyo vy'imbabura ubu turabona yuko ubu ataryo tugikora ubu turabona yuko tumerewe neza turambara agatenge tukabegwa twahora tutararonka umwuga twahora twiyambarira impuzu zitasa neza zitamesuye ariko ubu turaronka agasabune tukaronka amavuta tukabona turaronka agatenge keza ubu uyi turaseruka imbere zanyu tukabona yuko tuberewe neza ni ukuvuga birabazanira uburyo rero yego terama ya mpindukanya ntimugitunzwe gusa no kubumba kujya kw'abasangwa butaka wasanga icabaranga kwari ukubumba no kugira iki none hari impinduka irutiye iyi oya ntivyabagoye gufata ntibibagora oya ntibitugora gose ntibitugora yego hari uwundi agomba gufata ijambo muri wewe ku bw'aka kazi dushaka yuko katazigera gasaza ahubwo kaze kagume kiyubura namwe mudutumira mw'ibi birori mugume mwiyubura mudasaza muguma muri inkumi mwitaho mugira n'akaryo ko kuguma muvuga ati ritumire ba bantu turabakumbura kuko natwe tuzogera umwanya nyene tubakumbure tuvuga ati buryamukire turakeneye nyene gusubira kuramutsa ba bantu ku buryo namwe muzovyiyumvira ati turakeneye nyene kuzongera gutumira ba bantu bongere bagere ngaha n'ukuri turabashimiye kandi turabakengurukiye amashi menshi terama hagira duhamagare hariho umuntu ngaha anye barabajene mugabo barata inzira mu nyuma baragaruka ari kumwe n'umuvyeyi wiwe twagira tubasabe vyateri kwiyo bazana bagashika je nitwa mu mazina yanje nitwa Nahimana Marie Virginie umuvyeyi wa Floris turi kumwe ngaha hanyuma mfise abana 4 n'umushinga ntahe yego urumva jewe ndi ngaha kugira ndabashingira intahe ntivyari vyoroshe Floris urumva yaraciye mu biyayura mutwe atangura ku rumogi hanyuma mu rugo biraduhungabanya ntivyari bimeze neza kuko jewe byarangora cyane gutahura nkiri muto nabona abana barabasize nkiri inkumi nkibaza ngo ntibareze abana kuva bakiri bato ariko jewe bimaze kunshikira narabonye ko umwana gusiga kandi uri kuravuga uri kuramurera kuko naravuga tukamuhanura muga ntivyakunda yama ari kwirigara akagenda agafata ivyo bimogi hanyuma akagira na kompanyi mbi hama jewe ndahava ndagenda gukorera kuri tere ngiye gukorera kuri tere narakoze mu ma ONG umwana mu nyuma nsanga arasiga gose akagenda nashika nkabona ntiyatashe ku masaha ahandi naho kandi vyamufashe kuva kiri nko mu yakane urumva ahandi naho yakane amashure ye primaire muri uwo mwanya ntivyari vyoroshe atangura kugendana n'abana bataribo mu nyuma arabandanya jewe aho rero nkaza ntashe nkabona umwana ntari muhira none nibiki aya masaha umwana adataha ngasanga rero iyo abavyeyi batari kumwe n'abana narabonye yuko bishobora gushika indero hakabamwe ababasiga ko abandi bameze neza niwe nyene yashoboye kudusiga ngo waraje Floris muramubona ngaho imbere yanyu hanyuma
jewe ndadesida umunsi umwe ndabwira umushinga ntahe wanje kuko twari mu mageragezwa menshi yariba mu nzu cyane akiba ibintu byose akaja kubigurisha ububata akavida ngo uyu sindamubesheye murabona ko ari ntahe hanyuma byose sinobabwira yaronona mu muryango ntaco twamutungana ku buryo n'amahera nakorera muri ONG na jewe nasanga atacamaze ngasanga heruko nguma ngura utuntu duto duto umwana wawe nta wundi umuha hajya jeco nabonye agiye muri centre ya désintoxication yaje yakize ariko acasubira kugwa muri ba rutura kandi kuko yarasigaye anywa booster mu Buganda yigiyeyo booster aca anywa ibindi bikomeye gose muri uwo mwanya turatinda turananirwa turaheba kumwigisha amashuri tumurekera ngaho yarahindutse ego singuyu ntimumubona yarahindutse ubameze neza byagenze gute ingene byagenze twebwe abavyeyi hajya no kwiyegereza abana bacu twaramwiyegereje ko je byashika ngashavura ngasanga namwirukanye yagize amafuti naciye nsanga rero ari kwiyegereza abana twaramwiyegereje tukaza turayaga tukagira ibiganiro nase na jewe hanyuma muri uwo mwanya aragenda arahinduka bukebuka akaguma twegera akazaraza yagenda uko yarasigaye arara mu bibisi byapfuye akarara iyo hanze akabayo atacabuze muhira mu nyuma sigara azaraza tumwakira urengera bya bindi yakoze umwana aragaruka bukebuke arasubira araza mu rugo mu nyuma ariga na universite araheza ivyo rero turashima Imana nguye ari ngaho terama kubabwira turanezerewe ubucane turashobora gutunga ikirahuri turashobora gutunga ibintu byose tukagura tukabibona naye handi nta na kimwe twamutungana kandi ubu n'umushinga ntaharakora nawe asigaye atuzanira akaduha tukaronka komera amashuri umuvyeyi hama murakoze kumpa ijambo kwanza n'igitangaza ko mpagaze ngaha hama imbere yanyu n'imbere y'igihugu n'abandi bene wacu b'abarundi hama shima Imana kuba ndi hano namwe kuba mwaduteguriye kino gikorwa canke uno munsi kugira ngo dushobore kubana mu bihe bidasanzwe nk'ibi inye byo kumenyana hama no gufasha kugira ngo duteze imbere igihugu cacu twiteze imbere teze imbere n'igihugu hama jewe ku mazina ko yabwiye nitwa Floris Ntwari hama sinibaze ko baranyise Ntwari bihenze ni ibintu hari ibintu tudatahura mu buzima bidushikira dushobora sinza kuba insiguro nziza cyane ariko nibaza yuko ndaza kugerageza basi kuko hari ibintu bishobora kugushikira mu buzima ukiyumvira ati kwereka ibyanshikiye ariko atansiguro bifitiye cyangwa utanabitahura uwari kunyereka mu myaka 10 yuko nshobora kuzonya ivyo bintu ntavyo nonyoye ingaruka mbi yavyo canka aho nzoba ndi sinari kubikora je natangiye kunyorera umugahano ku bagenzi twagiye gutemberera iwabo papa wabo yararunywa bimwe mwavuga vy'imiryango hama arunyoye agacisha amamego y'urumogi kwidirisha abita hama baje bana tugiye kubatemberera iwabo bakatubwira ngo papa ngo hari ibintu utuntu ngwanywa utugere tubereke bari bamaze kubinywako ntangura kunyorera urumogi nganiga muri 5e primaire mama ntavyo yarazi hama mugana nari nigeze kurubona n'abagenzi twasangiye inzoga tugiye kuryoherwa imwe vy'ama picnic abana baryoherwa mbona abantu bafise ibintu bimeze nk'ivyatsi mu ntoki iti none gabashi ivyo ntibiki kimwe murarisha toyaye we ntavyuzi iti iyi ni ganja bakakubwira ati twege kira tubonye umuntu w'umunywa rumogi canke abavyeyi bamutweretse ati ujya muntu n'umunywa rumogi wamengo ni ibintu by'ibishetani canke ibintu biteye ubwoba yo bafata murabona ukuntu ameze twona moye twaje twiruka siro sinarinzi ko ari ivyo onye ndanywa ntumva umengo biraryoshe bihindura ivyiyumviro ibiki bitangurira ngaho hama rero bitanguye buke buke ujya munezero wumva ubinyoye ejo uvyutse mu gatondo uza gushaka kandi kumera nko kwari umeze ejo niwo munezero umuntu arondera uri hanze muri ivyo bintu hama nkabirondera uko hama nza gusanga mu nyuma bitagikunda yuko nshobora kubaho ntabinyoye kandi bitegeza kunsaba n'amafaranga muhira nkamubwira mama mahera bishikira abana benshi bujumbura ko nasanze ayo maka y'abantu babiciyemwo bigomba gusa
nubwo atora bibujumbura abantu benshi babinyoye bigomba gusa ugasaba umuvyeyi mama yaraya naye umuvyeyi bakwizeye abazi yuko umwana w'akarorero abazi yuko ibivyo ugiye gukora atari bibi ngiye gutembera n'abagenzi banje tugiye kwishure muri ibi mama yaraya naye umuvyeyi akaguha amahera mukaza gusanga yahora yaguha rimwe mu ndwi asigaye yaguha gatatu mu ndwi asigaye yaguha misi yose akimvira ati none uyu mwana y'amahera yajana he je papa yakorera hanze yakunda kugenda hanze cyane mama nawe yarigeze kwera ubuzima hari gihe usanga ujya papa yavuze ati hari gihe ataronka umwanya ugasanga yagiye gukorera kure abana akagaruka kugira ngo bajane ruguru ibiki natwe vyaradushikiye aho mama musaba yuko agenda gukorera ruguru muri ONG yakoreramwo papa nawe akazaragenda hanze abantu batureze bari abakuzine hama kacubwira baboyi twari tuba mu rupango ngaho onye ntibadukurikirana nk'uko umuvyeyi ari kugukurikirana ingaruka vyangiriye nuko sinashoboye kwiga neza nk'uko bikwiriye hama igihe kimwe ndaja kuba mwibarabara kubera vyarase ndagwara igituntu maze gugwara igituntu niho nabone yuko biri grave kugezaho n'abagenzi twicarana twasangira bambwira ati wowe uragwaye igituntu ntitwoshobora kwicarana kuko mpahita havunyandukiza ico gituntu yigeze gutamuhira kuramukanya nsanga nacandugije na mushikanje cari kigeze kure kugezaho n'umushatsi wasa na jaune biragenda uko biranga jewe nabihevye muri 2018 mu kwezi kwa gatanu sinzopfa ndabihakiye uwo munsi hari kuri Pasika je na mafeta anniversaire apana yo kuvuka yo gutamuhira terama mbere mu Burundi cyaduhaye ikiyago cyaduhaye imigambi riduhitera mbere ubuho twimirije kuri mbona kazoza yewe mbona kazoza nukomere kwibanga nakazoza mukomere imurabi biyago no mutotera imbere ugwaruka rugakomera kuri za ntahe zose twagiye turabona ngaha barafisemo uruhara ariko bagiye mu yayuramutwe cyane barafise icyo bagomba kudushikiriza mu majambo avunaguye nanje ndabaramukije ndi umumama afise abana 4 rero nagomba kubashingira intahe kandi nongera ntera nakamo abavyeyi intahe ngomba gushinga ningene abavyeyi twiruka cyane mu bikorwa twiruka mu buzima ariko ntiduhe umwanya munini abana nka jewe umwana numva yagiye ku ishuri agatwagwa n'umushoferi ndafise umuyaya abakozi muhira ndafise abana ndeze b'inshuti kandi nzi ko bakunda abana banje numva umenga birakwiye ngasanga ndiko ndirukanga mu bikorwa umugabo ari mu kazi mugabo ncasanga muri babakozi nyene dufise muhira nibo bigishije umwana wanje kunywa urumogi kandi bamubwira ko ngo niyarunywa aragira inkomezi kandi by'ukuri akabona ko inkomezi azifise sinzi ko ari ntuze yabivuze ati ucuronka inkomezi yagira football akumva nyene football ariko arayikina neza rero kubera kwa kutabana nabo kenshi sanga umwana yararumenyereye sanga yaramaze imyaka 11 niho yarutanguye imyaka 11 ego imyaka 11 sanga rero umwana yararumenyereye rero uyu mwana biragorana gose nukuri byaragoranye singomba guca mu mayira twaciyemwo kandi n'uyu musi ntibiragenda neza mugabo ndabona aho biriko biraja ndabona ko hariho changement iri kwiraba bivuye kuri aba badufashije n'abandi benshi badufashije kandi no kunyigisho nukuri inyigisho bantu b'Imana inyigisho zirakenewe ku bavyeyi surtout nk'abana bari muri ubwo buzima sivyo kwegera umwana kumuganiriza kumuba hafi sanga ni wo mutukomeye gusumba iyindi miti rero ngomba kubwira n'abandi bavyeyi bose nukuri umwana ari muri ubwo buzima suwo guta kandi ncasanga n'abavyeyi rimwe na rimwe aratubigiramwe uruhara haraho tubigiramwe uruhara urumva umwana ugasanga kubera abavyeyi bataba bari hafi y'abana babonye reference mu bandi bantu nk'ubu nk'uwo mwana yideyariza umushoferi kubera iki umushoferi niwe yamwigishije no gutwara imodoka yamwigisha ari umwana mutoya yumva afise ivyitegererezo ku bandi bantu rero nagira ntera kama abavyeyi nukuri
mwegera abavyeyi kandi ko kurera si uko umumama gusa ukurera ni ukwa bose kwa papa mama kuko abana bideyariza abavyeyi babo rero ico nshima imana ndashima imana ko imana uyu munsi yampaye kuvyihanganira kuko hari igihe vyari binyaniye vyari bindemereye ntabona uko bigenda ariko hamwe no gusenga uyu munsi ndafise ivyizigiro ko ivyo bintu bizorangira mashi kuri yo ntahe yego Jori jambo otera mai ngodo terame kazetu terame meshikirango Yateri namwe twumvise bamaze kubatubwira yuko mwafashije mwarabiciyemo ubu naho murafasha hari ikigo gifasha mu ncamake ibyo mukora mu kigo nico mufasha abana murakoze cyane ubwa mbere ndashimye cyane nshimiye televiziyo y'u Burundi hamwe n'igihugu cyo cyashoboye kumfasha kugira ngo nshobore kurokoka kugira ngo nanjye uyu munsi mbe ndiko ndafasha abandi icyo ni ikintu gikomeye cyane ntashobora kurengana cyo gushimira igihugu ko nafashe na ministeri ya Jeunesse Sport ifadikanije na ambassade y'Ubufaransa yari projet yitwa Criege yakura abana mu barabara badukuramo uyu munsi nazo ko turafasha abandi uvuze uti mbega mu ico kigo mu bafasha gute bigenda gute ni gute mu bafasha ubwa mbere no kuri n'umutwaro wabaye muri jewe hama tusangiza n'abandi turashimira leta ko yaduhaye ruhusha ko kugira centre twahawe na Minisante ubu turiko turakora mu buryo bushika nka butatu uburyo bwa mbere ni gisata cha psychologie nico dukoresha hari gisata cha psychologie gisata cha psychiatrie hama hakaba n'igisata twovuga ko ari egotherapy kuko mu by'ukuri egotherapy no kuvuga yuko naho tubigisha imyuga kugira ngo bace bavaho baja kwiteza imbere injira mu buzima busanzwe ivyo byose ndabikora kuko nanje nivyo vyamfashije uko je igihe ambassade yadukura mu ibarabara yanyigishije umwuga ubundi umukwafere azwi cyane Viateur ni mumuzi yego ya makupe yose naturere abamama bakunda badaciye mu kuboko kwa Viateur nibikunda musi nasize abageni bandindiriye nabakoze mugabo bamwe ariko bani benshi babandindiriye ivyo vyaciye mu mugambi wa leta rero novuga ngo iyo ntererano leta yafashije nuko nanje mbwiza gufasha abandi nuko niyumvira ko nanje aho naciye nshobora kuhafashisha abandi rero ikigo kiriho kirafasha abantu mu buryo budasanzwe turamaze gufasha ubu kigo kirimo nk'ubunye tuko turavugana harimo abajeni barenga 80 n'abandi kandi n'abahungu n'abakobwa rero ni mu ntumbero yo kugira ngo tubafashe turuhure abavyeyi bwa mbere baba barusha umuryango rero iyo wononekaye bose usanga vyononekaye rero igihe twarose ingo zikomeye ziri fo tuja turonka n'igihugu kiri fo tuja turonka urwaruka ruriko ruratanga wa mwimbu dukeneye kuri yambona kazoza rero usanga vyakunze rero naho ndiko ndavuga ngo twese duhagurutse birakunda ikigo citwa gute kiri he ikigo citwa Strong Bridge kiri mu Nyabugete niho dukorera kwibara rya Stade Olympique niho hari ikigo c'abahungu c'abakobwa kiri hepfo gatoya kuko tutararonka aho twubaka haniniya ariko turizigira ko leta izoduha ikibanza kininiya kugira ngo twubakemwo ruguru ahantu haba hagutse amasantre menshi abwiza kuba yagutse Une famille est forte et le fondement d'un développement durable. Terama. Un enfant bien éduqué dans sa famille deviendra un pilier d'un développement durable. Terama. Turi mu ishengero Holy Center. Holy Center rero ni isi ibwiwe ubutumwa bwiza itunze kandi itunganiwe aho itita ku bakuze gusa mugabo ikegeranya n'abana kugira ngo babigishe babatoze indero nziza aba rero n'abana barerewe mu ishengero ryiza Holy Center rirongowe n'umwungere Apotre Jean Paul Manirakiza Terama Reko nkuko twariko turateramana ngaha anye kuri ya mpinduka mu muryango soko y'iterambere rirama reka turabona ko twari kumwe n'abajene ngaha bariko baravuga ivyabashikiye n'ukuntu bahindutse hano turafise umukobwa w'akaranga mwiza yabaye wa mbere ubwenge abufise baravyemanze abarundi baravyemeza twagira tumuhe ikaze aze hano
nawe icyo tumwibarira komera amashi Miss wacu Miss Burundi 2025 igihugu cyacu cy'u Burundi wamira isumba zose era abo tuzana ikiganiro terama none turaterama n'imiryango maze irungu tukabaza umvesha amayaya akiwacu teramasha terama ingodo terame kaze duterame remeshikiago terama ingodo terame kaze duterame terajyarenga terama ingodo terame kaze duterame terijori jambo terama ingodo terame kaze duterame remeshikiago nuko abatakuzi uri Miss Burundi babwira akazina kabo kugira abanzi bakumenye. Ego amahoro nizere ko mwese mukomeye hama ndonge ndabaramutse n'abandi bose bariko barankurikirana hama jewe amazina yanje ni Kaneza Kelly la Gloire akaba ari jewe nko mubibona nagize amahirwe yo gutorwa nka Miss Burundi 2025. Terama Murakoze. Mwebwe murafise umugambi muriko murarangura. Uyu mugambi niwo twagomba ko muca ku mayange mutubwire kugira n'abandi bashobore kumviraho muri kino kiganiro cya Terama turimo. Ego murakoze cyane. Jewe nk'iki citoza nashize umugambi imbere witwa Eclo Talent. Ari umugambi ufasha urwaruka mu guteza imbere ingabire zabo tugashobora kuzishira habona meosi tukabigisha ibintu bitandukanye bakungura ubumenyi mu bintu bitandukanye ariho ubunye ariho niwe ndiko ndakorerako aho twamaze gushira habona ama formation muri numérique ariho bibafasha murabona yuko iki gihe byose biriba biri numérique digital rero ego ni kubafasha bagateza imbere ingabire zabo bakazishira habona zigashobora kubagira ico zibamariye mu buzima bwabo hamwe zikateza imbere n'igihugu cacu ego twagomba tubabaze mu mico y'ikirundi tugeze no vyita ama edition ya Miss Burundi menshi umenga abarundi kazi baratinya kuja imbere gutambuka kwerekana ico ushoboye je nashaka abantu bari ngaha nabo bose abo bapfaso n'abakobwa batiyumva ko boje imbere bakavuga imigambi bagatambuka ivyo mwobaha impanuro yihe murakoze cyane kuko ijyanyo ishika kure Miss Burundi murakoze jewe nk'ico nobabwira ndanabatekerera nuko ubwoba nta na hamwe buzabashikana vraiment nka jewe antuka vraiment ni ibintu biteye ubwoba mugabo urize wafronta ubwo bwoba bwawe urashika kure kuko ari tuvuze nka Miss Burundi ni platform abantu benshi babikurikirana kandi barakumva ufise umugambi ukuri ku mutima urashika kure kandi wiyizeye ukizana n'ico ufise muri wewe biragenda neza vraiment rero icyo navuga yuko ni ukurwanya ubwoba bwanyu hama mukitaza mukagenda mukizera hama ibintu bikagenda neza bivanye n'umugambi w'Imana. Terama hanyuma ku byashikiye aba bose bashinze intahe cyane cyane urwaruka rwari mu biyayuramutwe hariho ijambo mwovuga no message mutanga nayo nababwira yuko bugira courage mu buzima bwabo hama nk'uko urya mu jeune wacu yari ngaho imbere karavuga tuze turatahura uruhara dufise mu miryango yacu nk'abana tukumvira abavyeyi bacu mais aussi tukagira ico tumaze kugira tubashimire kuntu bagenda baturera kuva tukiri bato kugira tuba rende fier kugira bashobore kuvuga babe proud y'abana bareze bakatubona dushitse kure kugira bishobore bumve yuko baragize ikintu bakora mu buzima bwabo mu kurera umwana aciye ubwenge azi ico arondera mu buzima kandi ariko aranakuza igihugu cacu ego murakoze cyane Miss Burundi hariho abayifashe mu mugongo hariho abayitegura turahaye ikaze
Saline nawe murakoze cyane. Mu mazina yanje ni Rosaline Kamariza, benshi banyita Rosa, niryo ribangutse. Nkaba ndongoye ishyirahamwe ryitwa International Network for Equal Gender Opportunities, mu mfunyapfunyo ni INGO. Tukaba dufite ikinyamakuru INGO Mag, abantu benshi rero batuzi kwico kinyamakuru. Mu byo dukora, ikinyamakuru cacu INGO Mag cerekana ubwiza bw'Uburundi. Mwese mugize ibyiza Uburundi butunze. Turerekana rero Uburundi, mu gifaransa bavuga ngo la belle image du Burundi, l'image positive, yayinda abantu birengagiza. Kuko abantu benshi barakunze kuvuga Uburundi nabi, natwe twaba tuzi ko dufise itunga rirenze, ntoshobora kuvugira ngaho ndarimare. Twarishize rero muri ico kinyamakuru INGO Mag, kiri mu mpapuro abantu baronka, kikongera kikaba no ku aya ma platform agezeho numerique. Rero mu byo dukora kandi harimo no gutunganya ibiteramo, gutunganya amanama akomeye, gutunganya n'ibi inye baheruka kuduha nka Miss Burundi. Tuyifise manda, dufise ikiringo c'imyaka 3 cyo kwitegura. Ico twazanye ngira ngo nka gishasha nuko turi ishiramwe ry'abakenyezi, turavuga tuti Miss Burundi igiye mu minwe y'abakenyezi, uwo mwigeme wo Murundi kazi tuzomushikanaho igihugu kimwifuriza. Nukuvuga ngo tuzomwereka ko ari uw'agaciro. Ntiyavutse kugira ngo aje kuja inyuma y'umwana w'umuhungu canke ngo aje kuba kujya bavuga ngo numuzezwa nzu gusa. Ari ngaha kugira ngo ijya mbona kazoza y'igihugu ashobore guterera mu kugira tuyishikeko. Twarabahaye inyigisho zitandukanye, haba mu kugira ngo batunganye imigambi yabo, haba kugira ngo batahure ko Umurundi kazi by'ukuri ntarinda kuba uri mwiza gusa, arinda kuba n'ufise n'akaranga, arinda kuba ari uciye ubwenge. Tubita aba ambassadrice abajeje gushikana kure ivyo dufise nk'itunga kama ry'u Burundi canke ivyo dushobora guhayira ibindi bihugu, bakagenda mu mahanga kuvyerekana. Baramaze kugenda mu bihugu bitandukanye. Muri bishasha twazanye ko ari uko ataba Miss Burundi wo gutembera Burundi gusa, ahubwo ava mu Burundi atwaye ijambo ashikiriza abanyamahanga, kuko ni mwiza kandi n'uwakaranga. Kumubona vyonyene baravuga ati burya Uburundi burafise abana beza. Amaze kuba mwiza abantu bose imitima iruguruka kumubona, agasha atwara ijambo ati hajya murazi mu Burundi wacu ico dufise intara zimeze gutya, dufise itunga kama nk'iri. Bica bituma abantu bashobora kumukurikira kandi bagatahura nico Uburundi bufise. Rero kuba ambassadeur, kuba ambassadrice no kugira ijambo no guseruka mu bantu. Murabona aragororotse kandi asa neza, aramaze kuduserukira mu bihugu bitandukanye. Afise bagenzi we bashika kuri 5, Miss Burundi n'ivyegera byo 2. Twarashizemo Miss Development kubera ko tuje mu mbona kazoza. Turafise na Miss Populaire, bose barafise imigambi kandi baramaze gusohoka igihugu baja kuvuga Burundi dufise. Murakoze. Ego.
agateka uri mwiza Burundi uri mwiza Burundi uri mwiza uri mwiza uri mwiza uri mwiza Burundi uri mwiza uri mwiza nk'aya nyana ya nyana imwe yasobe yabwiye nyina iti reka tuzigabe ibyo yazigabaniye uri mwiza uri mwiza uri mwiza Burundi uri mwiza abana bawe dufite agateka ni mwiza Burundi abana bawe dufite agateka abashakangendo dufite agateka ni mwiza Burundi Terama. Zindirimbo mwari muzizi? bazizi muri karaoke Ni indirimbo za kera ziryoshe cyane zirimo amajambo nkoramutima abarundi bakunze cyane n'ubagikunda ku buryo n'ugwaruka rw'ubu unyabaririmbyi babandanya bazarashiramo agahogo kabakera. Umene izi ndirimbo murumva yuko zikomeye cyane. Philippe ni sawa? Umuziki batwatanguranye hama turatakarana mu nyuma turaronderana ariko rero James imyuga ibiri ndacuranga curaranga ndakora amabiju meza cyane kumure nkawe mwambaye mwaguriye kwamarwa nije nayakoze terama oui nije n'amaboko yanje ego mwayazanye mwayazanye barampaye ushanga uvuge n'ikindi kintu mwayazanye none ayo oya ntafite ubunyene ahubwo nijya ku hone ujya mu Miss Burundi yamarije nayikoze akoze amaboko yanje Miss Burundi kama mashi oya naza muri ko muramubyinira nawe televiziyo nkuru y'igihugu cyacu cy'u Burundi wamenye ekera dushingire nkaya twaravuga yego hanyuma iyi korone niyo mwakoze nije yakoze n'amaboko yanje mu ntoke yego kandi binzamwo sane nabibonye ni ibintu byanjemo gutyo hamangene ndabikomeza gusa ni guno ko gusa jizira ryanje gusa ryo bwamenyekana yego hanyuma oya birangwe kwemera yacu tujaniranya yaco utujaniranya murabona kera twambara ibintu importe urabona bikozwe n'ibintu by'iwacu kavukira iryo ni ihembe ry'inka n'umuringa w'umwaka kacyo twita cuivre jaune yego oh la la ihembe ry'inka ngiri yego ihembe ry'inka ngiri yego ihembe ry'inka ngiri yego amashi yego amashi ko buhinga bw'iwacu yego rero ibyo ndabivuze nsigaje gufasha bwanyu kuko ibi nkora twagomba guhamagara umupfasoni agira ihiganwa ryo gutwara ikinga. Karibu. Nitwa Odette Nsengiyumva. Yego. Mvuka mu ntara ya Gitega, komine Gishubi, zone ni Buraza. Mu gutangura kunyonga ikinga, sinari nzi ivyo ndimwo, basazanje bari bazifise.
kujya nyene bayinyonga je gusa bikanyohera hamatari nkamurereka ngaca ndayitora ngatembaga ntanayishikira keshi basanga yananguye ko bakankubita mugabo sinabiheba mu nyuma ndarimenya neza muri ubwo buryo mu kwicenda ngiye numva telefone isonye tiro wewe itegure championnat nationale irageze urondera ikinga izoba imeze muri ubu bwoko uzoze hageze championnat nationale kinga candatera imitwe nyene noshobora kuyironka ariko aho nyene ntaranayironka naciye ndangura kwa Buramatari ndakwinginze umperekeze ndamubwira uko nyene nishigwa ari nyenyetsi nta bintu byizana Buramatari rero acavuga ati ni vyiza cyane aca atuma ko kabine nyene na conseil social kugira biyige ingene nshobora gushika ibujumbura caranyemerera yuko azonjana wenyene championnat national yaciye iba itariki 30 z'ukwicenda 2023 yakinga narirose mugabo ntazingwa ibitesi bipanguku nayinyonga nk'uwinyongera kujya nyene twinyongera amatabaro urabona nta ngorane witeza nari nzi ngo mfunga fire uku Buramatari aca ndosa sempre cabine aranywesha ibitoro aravugana n'umushoferi amanukana turarani Bujumbura azokongera ndugane ibintu Imana yikorera nca ndaza ndazungageza rya kinga hajya mwibarabara ntapanga ibitesi mugatuko twirukana n'abandi bamaze imyaka baba n'abambere bafise n'amakinga meza bahawe n'igihugu cambu wa mbere cavuga ati wa mwana impano yiwe biriko biraza cabandungika muri Zanzibar uratanguye gusohoka ndatanguye gusohoka cangenda Zanzibar ari mu kwa kabiri 2024 ndakina Uburundi butahukana ikibanza ca kabiri cavuga ati birashoboka kandi aho hose nirutse n'abanyarwanda nsubira inyuma kubera sinaronka ivyo kurya napima ibiro 32 wewe niho navuze ati mwiterambere ndimwo uyu ni waza mbere kubera ko yaciye amfata mu ntoki arangaburira imirete wocufa arangaburira yisunze uko ndemwe nca mbandanya gutegura neza mvuye Zanzibar nca ndonka amahirwe yo kuronka ka d'entraînement yari kumara yamara amezi 2 mu ntuze muri Afrika y'Epfo nca ndagenda aho rero nari ngiye kwikomeza kugira mbe ko navuga ati je narabonye hari amahera ngiye gukora hasi hejuru abansuzuguye nanze ndirihira inzu rero ndagenda nca mvuga ati ndaje rero gutegura ntuze nyaturu y'u Burundi ya 2024 nari nkomeye koko mugandi vyakunze twaciye duhura no mu Burkinabe bashabaza baransonga intoki acaza ararondera kuntega Alive ndayibona nkajya niho yantega nkaba ndatakaje amahirwe rero mugasi nacitse intege cyangwa gateka ntegure atereka nce ntegura turu y'u Burundi ntangorane turu y'u Burundi Imana irama abana bari bavuye mu Bufaransa baragomvye kuntera ubwoba baravuye mu Bubirigi no muri Afrika y'Epfo musi wa mbere ko ndibuka twagiye Nyamitanga Bujumbura ca turagaruka nabaye wa gatanu vyarase twiruka imisi 5 mugabo Shatuvanya kararo gite twari 29 cambu wa gatanu nanje nashaka kuba wa mbere mvuga ko vyasa buryo shaka amaso terama kuri we tuwa gatanu byarase musugira kabiri tuvanya kararo gitega naho nyene biranka mu wa gatanu nyene musi wa gatatu tuva cangu zo muyinga camvuga ati oya ntibikunda kuburyo uwa kabiri namusize iminota ndwi cangu zo muyinga cambu wa mbere camvuga ati kandi tuzoenda duheza atamunasuye kunja imbere bukeca dukinira ingozi nyene uwa kabiri ndamusiga iminota 3 n'amasegonda hamasha tuva ngozi y'igitega uwa kabiri naramuretse kuko yari umukenya tirewe ngo tutambukane dushikane kuri Alive mugantu nsigira ku murongo ca ndamusiga camba arije mbaye mu leader w'iyo tour ndababaze odeka mufise imyaka ingahe 17 umuntu arafite kazoza muri utwo dukompetisiyo dukeyi gusa nitavye
bateranije amanota muri Afrika yose nyene abakinyi bo gusiganwa ku makinga bagize basanze bose ndabajya inamba muri Afrika yose. Bacha bagabo icigwa jewe isomo ndahakuye ufise ishaka ridasanzwe. Mama bavuga ati umuntu afise ishaka arashika ku ntumbero ashaka. Shaka ko n'abana ugwaruka ruri ngaha ruvyumva ishaka. Niho muto n'ukuri. Niho naciye nza maze kuronka ico gikombe gusa ndibuka 2024 ari tariki 12 z'ukumunani naratewe iteka mu nkerebutsi y'Ideyi ndashimirwa muri bajya 10 ba mbere bahawe agashimwe n'umukuru w'igihugu. Yego mbere y'umukuru w'igihugu namwijeje yuko jewe nzoduza ibendera ry'igihugu cyacu c'u Burundi mu makungu hama nkaba narose igikombe cyo kuba wa mbere muri Afrika. Ndimira cyane leta y'u Burundi. Yego na cyane cyane umukuru w'igihugu cyacu we mujama wacu mujama w'ugwaru kuko yaduteye iteka ritegwa bake kigira kabiri nkakengurukira Imana mushobora byose kuko vyari bigoye ko nshikira umukuru w'igihugu ndamwereke ico gikombe byarakunze. Televiziyo nkuru y'igihugu cyacu cy'u Burundi wamira isumba zose. Tuzana ikiganiro terama none turaterama n'imiryango maze irungu tukabaza umvesha amayaya akiwacu turamasha terama ingo duterame kaze duterame turemesha ikiyago terama ingo duterame kaze duterame tere ryarenga terama ingo duterame kaze duterame tere ijoro ijambo terama Terama. 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 Terama.
Terama. Terama. Nkuko twamye tubivuga mu kiganiro uretse ko twatanguranye mu kiganiro icivugo murakizi impinduka mu muryango soko y'iterambere rirama mu miryango ku rwego rw'imiryango twabonye no ku giti cy'umuntu cyangwa abantu bari hamwe yego mwe rero twagomba namwe mutugire mutugire intaye yanyu kubona ingene wisuganya nk'abantu bagendana ubumuga mu bijanye n'ingo n'imiryango twasanze mu muryango umuntu agendana ubumuga hariho ingorane nyinshi bahura nazo cyane cyane duhereye nko kuri famiye ibarutse ikibaruka umwana agendana ubumuga je nihereye ko naravutse nkomeye nk'abandi bana hama ndashika n'imyaka 7 ndagwara kujya umwana ashuha wese bakamutwara kwa muganga hama barantera urushinge bakomeretsa nerve sciatique ukuguru guca kwitera ntigusubira kureha n'ukundi ico gihe ubuzima buca buhinduka nk'umwana agendana ubumuga haba mu kibano ntibiba bicoroshe ko batangura kuvuga ngo ni ca kimuga nagiye kwiga mu ishure 5 Kizito ndiga ndaheza primaire mugabo iyo umwana agendana ubumuga muri famille aca umwana wa mama abapapa ntibaratahura ko umwana agendana ubumuga ari bose babwizwa kumufata cyo kimwe n'abandi papa aca yigereza bakomeye wa mwana agendana ubumuga akama ari mama amukurikirana nanje kubera izo ntambamye nahuye nazo ubwo buzima nabayemwo mbona bitanyoroheye naciye niyumvira gufasha abagenzi banje bagendana ubumuga ngarutse muhira ko nararonse akazi ndakora mu mashirahamwe atandukanye ndakora muri Handicap International ndakorera handi muri Orthopédie Sans Frontières muri Japan aho bafasha abagendana ubumuga ayo mawenje ahagaritse kudufasha twe ntitwahagarariye ngaho je naciye nugurura fondation ntangura kuja mbona fondation Ngoga Patrick ndayugura muri 2018 ntangura nafise abandi bana tubana bagendana ubumuga mugabo ntangura kwegera abana bo mwibarabara bagendana ubumuga ubu dufise abana 20 tureze hamwe abo muhora mubona bakina umupira bakina football des amputés uno munsi aba umwana agendana ubumuga araduza drapo y'igihugu akaja mu mahanga agakina agapira uno munsi Terama naragiye mu mahanga ku bintu by'umupira w'amaguru ego turamaze gusohoka n'ubu turimirije gusohoka nagiye hehe twaragiye muri Egypte twaragiye no muri Ghana turamaze kuja no muri Nigeria none mwitwaye neza muri ayo mahigano cyane twe igihugu cyacu ku mwanya wa 3 ego n'ubu turaheruka kwakira Sekafa ngaho iwacu mu gihugu ku mwanya ku isi turi mu mwanya dufite ikibanza kiga 12 ku isi yose yego muri wa muri abo bana rero twakwiye mu ibarabara ndafisemo sinobaza na bose 20 mugabo bake nibaze ngaha tubabone nabo batera agapira yego amashi menshi kandi baranezerewe bwa buzima babamo hajya kuri station kwa katikati nimba Papa Jean Claude yarigeze kubabona mu myaka 5 iheze ntashobora kubibuka no munsi kandi tunabashimira nyakubahwa hariho wadushingiye intahe mu bo tureze ko ari mwamuhaga kinga mu musanze kuri station mu Kigobe ego yaciye amugurira ikinga amashimeshi nabona yuko iciza yakoze kimusanze ngaha muri televiziyo umutima w'umubyeyi ndazi mufatiriwe na byinshi bamufite akazi kenshi mugabo kwiyumvira ku muntu agendana ubumuga si bose bahashika ngo bahagarike imiduga
mugabo mwarahashitse muramubaza muragenda muramugurira chaise roulante murayimushikiriza Imana ibahezagire cyane. Ibi byuma rero tugira ko yaba amabekiye yaba amaproteze yaba amaproteze birazimbye ko bidusaba amahera y'amadovize kugira tugire dusabe mu Buhindi baturunkire materiel canke muri Japan. Mugabo je nk'umuhinga uno munsi ndiko ndagerageza ngakoresha ivy'iwacu nkagira proteze made in Burundi. Amashi menshi. Terama. Byaterambere. Ariko arayitembereramo tambuka ngaba. Ntakugura fise. Yambaye proteze mwikoreye. Proteze twikoreye. Iyi ni proteze iva muri Inde. Ya pied prothétique. Iyi nayo ni made in Burundi. Dukorera mu giti cy'umukaratusi mu giti cy'iwacu tukayiforma tukayiha forme ziwacu tukayigira proteze. Mu giti cy'umukaratusi. Mu giti cy'umukaratusi. Nimwe muvyikorera. Tuvyikorera. Kandi turamageje kugira amaese tukabona ko ariko aratambuka arahonyora neza. Ibi ni bimwe byahora bidusaba ya mahera y'amadovize tubama tuja kurondera kugira tubitume ko hanze. Uno munsi rero turiko twiyumvira guhingura ubuhinga tubandanye dukora izo ziwacu. Amashi. Terama. Terambere mu Burundi cyaduhaye ikiyago cyaduhaye imigambi riduhitera mbere ubuho twimirije kuri mbona kazoza yewe mbona kazoza ntukomere kwibanga nakazoza mukomere imurabi ibiyago niho muzotera imbere urwaruka rugakomera. Ndagukunda Burundi uri igihugu canje nzokuvuga kandi nzokusonera nkuyage mu makungu. Ndagukunda Burundi uri igihugu canje nzokuvuga kandi nzokusonera nkuyage mu makungu. Jori jambo otera mai ngodo tera meka tera meshikia. Jewe amazina abavyeyi banyise Ana Maria Nduwimana nkaba ndumukenyezi agendana ubumuga. Mubona mpagaze ngaha murabona ko nambaye ibirato vyose ariko nanje ndafise igihimba c'ukuguru cavuye ko mfise imyaka 7 nari nariwe n'inzoka mvuye kuvoma. Ubuvuzi bwa ruguru butari bworoshe hanyuma bica birashikaho banje ukuguru mugabo Imana yaranyongeye iminsi gushikaho ngeze no munsi. Nitwa Nimogora Evrine. Jesi no kubiva navuga murabona ko nahinduye ingendo. Hama ntagoye gushima kuko abantu banzi kera bavuze ngo mpinduka nanje mpinduka yarambaye ko kuko muri 2013 nagenda navura ariko ubu abantu banzi abavietore bose baranzi ariko ubu uri kuraraba urabona ko habaye impinduka cyane kuri jewe. Hama ikindi nahuye n'umuntu sirovuga byose ariko barangoroza ubu urabona ko nambaye proteze. Ni byinshi ndacavuga ariko ndashima Imana byose murakoze. Yego nkuko naba Patrick badushingiye intahe namwe naho mugendana ubumuga mwaragize impinduka murafise ico mukora mu buzima bwanyu mwaragiye hamwe. Yego impinduka yarabaye. Yego turafise ibyo dukora turakora n'uyu uye turakora ibintu byiza cyane turakora ibitambura byo ku meza turakora impuzu barabizi abantu cyane cyane barabaza kutugendera radio television. Radio television nkuru y'igihugu cyacu cy'u Burundi wamira isumba zose. Era abo tuzaniye ikiganiro terama none turaterama n'imiryango maze irungu tukabaza. Umvesha. Amayaya. Akiwacu.
twamenyanye duhuriye mu ishirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga bita Revayande. Iryo shirahamwe je ndi mu baritanguje kubera iki? Twaritanguje kubera ko twabona ko abakenyezi bagendana ubumuga twakumiriwe mu miryango, dukumirwa mu kibano, kumbure n'amategeko amwe atatworohereza. Umwigeme agendana ubumuga byari bigoranye ingene yo kubaka. Umwigeme agendana ubumuga byari bigoye ingene bajya abantu bamuvyaye ko mu muryango naho baca bamwirukana ngo genda ugire kuba ikimuga uco tuvyarira n'ishushu mu muryango. Muca mwumva uwo muntu acajahe. Vyari bigoye kugira ngo umukenyezi yamugariye mu rugo ingene kenshi baca bamwirukana wa muryango ukaca uvuga ngo mwirukana uzozana uwundi akomeye mbe wa wundi acajahe. Uno munsi rero bivanye n'ingene inyigisho twagiye turahabwa n'amashirahamwe mpuzamakungu yagiye araduha inyigisho, vyaradufashije kuguruka amaso, vyaradufashije kumenya ko hariho amategeko agenga abagendana ubumuga. Mu ngingo ya 6 ivuga ingene umukenyezi agendana ubumuga abwirizwa gufatwa mu muryango. Natwe tumaze gushinga iryo shirahamwe twarazikwiragije ahandi mu bikorwa bitandukanye vyo guhimiriza, tuhasaba ko amategeko y'abagendana ubumuga yoja mu ngiro, aragera n'igihe leta yasinya, ubu turindiriye shigwa mu ngiro ryayo. Ndagira nsabe mu bakomera amashi leta y'u Burundi yemeye gusinya amasezerano. Uno munsi rero twarabandanije aho tugira tuti ntibikwiye reka turabe ivyo twokora kugira ngo tugabanye ba bakenyezi baja gusega. Ni mu ntumbero twaciye twiyumvira gushinga Atelier de Filles Handicapées Espoir dusanzwe dukoreramwo iri hajya imbere yo kuri messe kuri Avenue de la Gerere numero 20. Terama. turamamodeli tutabaye icitegererezo twebwe nyene abapapa abamama ntivyokunda kwimpinduka ituganisha kwiterambere yoboneka. Yindi mpinduka ni gake mu mafamiye yacu twigisha no patriotisme, vyogorana guteza imbere igihugu utagikunda. Imiryango yacu tudahinduye uko twiyumvira tugasavinga uburyo amafaranga ageze kitagura make tukaja muri investissement, hanyuma ubutunzi bwose bugiye bw'imiryango ukazogira ubutunzi bw'igihugu, vyo tugora ko muri 2040 iba ari un pays émergent. Nashaka ndabashimire ku nteguro ya kino kiganiro cyane cyane kizotuma abantu bashobora kugira impinduka. Maze ndabibutse icivugo
impinduka mu muryango soko ry'iterambere rirama. Ico kintu mwese mukizirikana, impinduka mu muryango soko ry'iterambere rirama. Reka ndababwiye icivugo ciwanje nasha atari icivugo c'iki kiganiro. Ni utakaranga utakaranga ukabutaya akabanga ugatorana karanda. Igituma mvuze uko ni ukugira ngo ndababaze cya kibazo nabaza uko naguye mvuga niko mbyuka mvuga. Mbega umuryango turiko turavuga uracari wa muryango twari tuzi kera w'abarundi. Ubwo umuryango w'abarundi ntugeramiwe uno munsi. Ni waba ukiri umuryango ntusagirijwe n'ibitero twagiye turumva muri bamwe bamwe n'ivyo tubona n'akaje karamana n'ibibazo isi iri kwiracamwo twebwe mbere ko tutavyiteguriye bishobora kuduhungabanya gusumbya iyindi miryango. Ibihugu biteye imbere shengero mukoraniye ngaha, ibihugu biteye imbere gusumba ibindi no munsi ku isi ni ibihugu vyagumye bitsimbataye ku mico n'imigenzo yavyo. Ni ibihugu bitakurikiye ingendo z'uwundi kubera bizi ko ingendo y'uwundi ivuna. Imiryango ro yacu mu Burundi tube maso ntikiri ya miryango twari tuzi kera. Eka imiryango benshi turiko tugomba kubaho ngo nk'abasirimu. Abantu rero baraturanduye, hari igitutsi gikomeye mu bitutsi bitatu batukana mu Kirundi citwa ngo urakaranduka. Urakaranduka no kuvuga ngo uragapfa, abawe bapfe, ibisanira bipfe, ugende ntusige ni izina, ntusige n'umuntu n'icitegerezo, ntusige n'umuntu bazomenya ko umuryango wawe wigeze kubaho. Imico yacu rero mu gihe iriko iratituka igenda turiko turaranduka, ntitugira umushinge, ntitugira ishingiro. Umuryango rero wacu tutavuye hasi hatabaye ikoraniro kaminuza ry'umuryango n'iby'imico kama ngo dusubire twivyukiranye tugaruke kuri ya mizi ya miziro kakaranga mutima vyaranga abasokuru, naho turiko turaja. Ivyo dukora vyose ni kubakira ku musenyi, turiko turategura imbona kazoza mugabo amaso yacu atari yahabona arabandi bariko baraturabira. Ubu tumeze ibihugu bimwe bimwe bitakiri ku mico, bitagendera ku mico n'imigenzo yavyo, bimeze kujya kwa ya mateleviziyo tuzimbonesha kure. Kenshi wewe umuntu afise kajya kantu bita telekomande ni waje araraba aho baraba. Hari rero abantu vuga mu bindi bihugu bafise kajya kantu baje barahindagura, bashatse ko tugwana turagwana, bashatse ko dusega turasega, bashatse ko duhindura inyigisho turahindura, bashatse ko tujya canke inyambaro nshasha baratuzanira ngo muderi ibi nivyo bigezweho tugaca dukurikira tukambara nkabo. Mugabo genda mu Bushinwa uko bateka kuri Mao Tse-tung n'ubu niko bagiteka indya zabo bakigisha n'abantu kuzijya bakazikunda. Twebwe ntitugira ivyo kurya vyitirirwa abarundi, tworatira n'umunyamahanga ati umvirizi wacu ibi nivyo bituranga. Aje tugomba kumutekera vya bindi vy'iwabo nyene aho kumutekera ivy'iwacu ngo tubuze Imana ivy'iwacu tuyimukundisha. Twebwe ni byinshi urumva n'inyambaro zacu bamwe niyo uzambaye. Je ndi mu bantu bakunda kuvuga ikirundi kuva kera, benshi bacu batavura ati abandi abapfumu abandi abarozi nkuko umenya kuvuga ikirundi birateye isoni, ariko n'ururimi gwiza nayo mabanga yose n'ubumenyi tugomba ko tubibika neza, tuzobibika mu kirundi cacu ko nguha n'imbwa amanika icikunda hibona mugabe idahambya. Abantu babazo baraca ubwenge gute bakamenya urwo rurimi rwacu ko bogwiga rurigishwa, baragize indimboro bagira amayagwa yago. Mugabo nta muzungu azoza mu Burundi ngo ashobore gusigura icari c'umukenyezi afise igisokozo kumweko n'igicuro munda atameze nka hina ziri naziruvye umugore w'akadada yagize naho kwe n'umuzukuru akabagimba kabezi mu gata y'umugongo. Ivyo atari ntabona canke abandi bakeyi bashobora kubisigura naho yo bashobora kubisigura. Rero singomba kuvuga vyinshi, ngomba kuvuga ibi bikurikira mu nkurikire neza. Nitwa badushaka yuko impinduka izoba. Reka impinduka ya mbere ibyo byo kwivyukiranya twubaka umuryango kujya abarundi bawubaka, tuwubake nkuko bazungu bawubaka. Imanza turiko turakora no munsi turiko dukora imanza twigana abazungu, ntidukora imanza z'abarundi. Twubaka urugo kujya abarundi bagubaka, tumaze kugubaka twubakire tumenye kurutunga no kurutunganya, abana bacu bavukire mu ngo kujya abayishi babivuze. Abavyeyi babaha umwanya, batabahebera televiziyo, batabahebera umuyaya, batabahebera internet ko ngo utayaze nase namenye umugani wa sekuru. Duhe umwanya abana bacu, bwa butwari bwa butore bwa buhizi bwa bukerebutsi kwa gukunda igihugu. Vyo ntivyigwa mu mashuri, hagishure uja gukarisha ubwenge bwigirwa mu muryango.
hari umwibutsa bavuga ngo umuryango w'igihugu n'umuryango ibi byose mubona byo gukunda igihugu biriko biratituka ni kubera twavuye kuri ya mico yacu erega umwana yavuka kerazi yuko atezwe kugwanira igihugu akagipfira akacitangira ko ategezwa kuremesha abariko baritanga bitangira igihugu atakubaca intege umwana bamubwira kiri mutoyi atanguye gukura bati ejo uzoja ku rugamba ni waja ku rugamba ntuzumere imizikunda ntuze wuhure aho musangiye urugamba ntuze wikinga amacukira amacuma cibigango ubwo abahungu gwaramutse bati mugabo urazibura uzibukira intore nitabarutse iyo yari jambo rigutegura kumva ko ejo imiryango yahiganwa igomba kuja kugwanira umuganwa igomba kuja kugwanira umwami ati jewe nzoseruka ubwa umuryango wanje w'abashubi cyangwa umuryango w'abahanzi cyangwa w'abenengwe ngomba ko ari izoseruka imbere tuzoba bambere kuja kugwanira umwami ubunye duhiganwa tugomba kuja mu mahanga duhiganwa tugomba gutsindira amasoko duhiganwa wese agomba kugira kubaka inzu nyinshi gutunga byinshi ntaco bitwaye mugabo menye ko barundi bakera tubagomba kubaka inzu nyinshi hari abana bo mwibarabara aka karanda k'abana bo mwibarabara twumva no musi baja kunywa n'ivyo biyovya bwenge akana kaje karamana gatanguye vuba kera umwana wese yafise n'umwana wo mwibarabara iravyara uramaze ko baragira igore baragira igabo vyavyaye umwana vyubakanye bikavyara umwana no mu muryango abavyeyi bapfuye gasigara ari intano canke ari imfuvyi mu bisanira baramutora bagenda bakamurera nta muntu umwe yabamwibarabara ika abantu baramuhindara akaronka haba mugabo iyo bashobora kubona abantu ivyo bita capitalisme sauvage umuntu azogira inzu 10 hari abantu batagira aho baba mberagire n'ijana canke n'izirenga ivyo byose ni mico twagiye turarahura twinjisha mba tutazi duca inkoni tutazi tugomba kwigana abandi ivyo byo kwigana abandi tutabihevye ngo dusubire ku vy'iwacu vyiza vy'ubuntu kuko hari ikintu gikomeye mu biranga umurundi harimo ubuntu ubutore ubutwari ubutungane nuko rero ndabashimiye kubera mwiyumviriye nagomba kubakeza mwatoye icivugo ciza cyane impinduka mu muryango isoko giterambere rirama iterambere koko rifise umushinge rifise ishinge rifise inkingi rishigikiye nuko ari impinduka mu muryango ariko rero uko naguye mvuga niko mvyuka mvuga nsozere mvuga nti umuryango nyamuryango hubakwa imiryango nyamiryango y'abarundi yubakwe neza tuyubake nk'abarundi icubahiro c'igihugu iteka n'iterambere itekane by'igihugu bizokomoka cyane cyane kugaruka ku isoko ry'urukiza kuko nta gihugu na kimwe Imana ikunda gusumba ibindi Burundi yabugize n'igihugu ikunda kugikunda Israel kugikunda Korea kugikunda Ubushinwa mugabo rero ushaka itekera yitekerera nitwebwe nawe kutisimbiza tureke kumanuza Imana tugume mu ndinganizo Imana yaturemyemo tubeho nk'abarundi murakoze turashimiye cyane mwe bivuye ku mutima abatumire badufashije guterama kandi baduhaye intererano inyigisho intahe ngirakamaro nade kuva dutegura terama iyi niho abantu bavuze cyane uvuga ko icivugo cabashitse ku mutima kandi vyaduteye agateka turashimiye abavyeyi baduhaye intahe turashimiye urwaruka rwashimye kuza gutanga intahe kugira ngo zigishe urundi rwaruka turashimiye abavuze ivy'abakenyezi turashimiye abanyakubahwa bose baje kudufasha guterama jewe nadamwe sinovuga byinshi mbwa reka ngire nti bibwirwa benshi bikumva benevyo nani twebwe barundi turiko turabibwirwa tuvyumve yuko iyi miryango yacu ari ryo soko giterambere rirama kwimpinduka ihera kuri twebwe reka tubakeze kandi kubona mwashoboye kwitaba buno butumwa n'igihe tuzosubira kubatumira muze mugaruke mutwitabe abarundi baracabakeneye urwaruka ruracabakeneye bumva izo mpanuro runtu ukuntu bokwigenza yego tubandanye twibutsa kandi ko turi mu mpera y'umwaka twongera twifurizanya twese umwaka mwiza yego turangize neza dutangura ubundi neza na noheri nziza yego dushimire n'abariko baradukurikirana kumbonesha kure zabo mbere n'abariko baradufata amasanamu bari mu buhinga bw'ivyuma koko ikiganiro cyari ciwacu twenyene ahanye n'abantu benshi bagizemo uruhara bana ko n'umuyobozi yagumye ngaha kugira ngo aguma dufata dutera intege ciye mu bagenzi rambakarire ngombore kiyago rambakarire ciye mu betoke rambakarire ngombore karire
karire yo karire karire nkundama karire ngo twaragendana karire tukanakundana ciye mu bagenzi ramba karire ngo mbone ikiyago ramba karire ciye mu bitoke karire karire yo karire karire nkundama karire ngo twaragendana karire tukanakundana ciye mu bitoke ngo mbone kwa ramba karire hano gwadengwe mwene mama gwadengwe mano senge gwadengwe yohoma gwadengwe mokorotama gwadengwe tamukuzuma gwadengwe tamukushaka gwadengwe yohoma gwadengwe yohoma gwadengwe mano wasenge gwadengwe mano wadata gwadengwe mwene mama gwadengwe mokorotama gwadengwe tamukuzuma gwadengwe mokorotama gwadengwe tamukushaka gwadengwe tamukuzuma gwadengwe yohoma gwadengwe mwabakobwa gwadengwe mwabarodo gwadengwe mwabageme gwadengwe yohoma gwadengwe yohoma gwadengwe shikura nawe gwadengwe hikura nawe gwadengwe mokorotama gwadengwe tamukuzuma gwadengwe yohoma gwadengwe yohoma gwadengwe mokorotama gwadengwe tamukuzuma gwadengwe tamukushaka gwadengwe tamukushaka gwadengwe tamukuzuma gwadengwe tamukuzuma gwadengwe yohoma gwadengwe yohoma gwadengwe yohoma